bihora bishika ukaba uriko uravugana n'umuntu kuri WhatsApp ariko ukabona ivyo umwandikira ntabisoma, donc ntihaje ko turya tuvi dusa na bre, ariko ukabona ivyo umwandikiye arakwishura, ariko ukabona yuko atabisomye wewe. Uno musi ako niko kantu k'ubwenge naje kubereka uno musi. Ndibaza muravye nk'izi message ngaha, murabona uyu muntu yanyandikiye hama ndamwishura, urabona yuko banyereka yuko atari yuguruye message, hama aranyishura kandi nahone baguma banyereka yuko message yanje atayuguruye ngo ayisome, ariko tukabandanya tuvugana. Uno musi ako niko kantu k'ubwenge nje kubereka. Hari benshi rero bari barakansavye, rero uno musi nanje navuze ati reka ndabazanire ka kantu k'ubwenge abantu banje bari bansavye. Okay? Reka renda baramutse, nizere ko mumeze neza aho umwe wese aherereye. Mwumvise akantu k'ubwenge nabateguriye uno musi, n'akantu keza cane kandi k'ingenzi. Reka nk'ubu twandike murabe, urabona twanditse hajako akavi kamwe konyene. Ndibaza murabibona. Aka kantu niko nje kubazanira uno musi. Guys, imbere yuko tubandanya rero nagira ndagusaba ubanze ufashe ukore kuri subscribe, kora aho hepfo kuri subscribe canke s'abone, hamufyonde kwaho kugakengeri ucugira kuri tute canke all, iryo jambo rya mbere ritagura, kugira igihe cyose dukoze ivyigwa nk'ibi ntibizoze biragucika. Twagiye rero, nimubanze mufashe mukore kuri subscribe, hama video irangiye uce ufashe uyipartage mugenzi wawe kugira nawe abone aka kantu k'ubwenge nabateguriye. Ntaguteba rero, nibaze yuko mwahejeje kumfasha gukora kuri s'abone canke subscribe. Aha rero uraza hejuru kuri utu tuburungu dutatu. Okay, ubu murabona yuko WhatsApp iri mu gifaransa. Abantu mwasavye yuko noza ndabakorera ama video telefone iri mu gifaransa ngo nivyo biborohera. Okay, nanje narabibakoreye, ndibaza murabibona. Hama rero ucuza ngaha kuri parametre, ko bari bamenyereye ku congereza musanga handitse settings, hama ucuza ufyonda ahantu handitse confidentiality, uri ijambo ryanditse ko confidentiality yondeko, hama uza ukugara aka kantu ubona ngaha. Okay, ndibaza murabibona guys. Okay, murabona ngaha kuri confirmation de lecture niho ibi bintu biba vyugariye canke niho babikorera abantu muba mubona babikoze. Aha rero aka kantu iyo umaze kukugara nk'uku, no kuvuga umuntu uyu umwandikiye message ntabona yuko wayisomye, aha rero urashobora guca wandikira umuntu wese wipfuza message, ntazobona yuko wayisomye. Mu gihe uyisomye azoza, donc bizoba bimeze uku mubona ngaha, niko bizoba bimeze nkuko mwahora muba musanzwe mubibona. Ariko rero hariho akandi kantu kinyegeje muri aka kantu ko gukora ibi bintu guys. Kuri stati bituma utabona abantu bakurabiye stati, ubona bwa buryo bushasha, ushobora kubona abantu bayirayikinze gusa, navyo nurumva bica vyihisha. Urabona nk'ubu tuje hepfo kuri stati, nuko ntashize ko stati. Reka nk'ubu shire ko stati ntaco kugira mubibone. Okay, ngiyi foto tugomba dushire kuri stati, hama tuze twemeze nk'ibisanzwe. Murabe akantu k'akariske kaba kari mu kugira ibi bintu. Okay, turindire ifoto yacu ijeko. Okay, muze kuraba ukuntu musanga bica bimera. Okay, reka turindire ifoto yacu imare gushika kuri stati. Okay, murabona yuko stati yacu ihejeje kujako ubunyene, murabona yuko ikiri aresta. Reka dufyondeko rero, murabona yuko guys batwereka ko ata muntu n'umwe arayiraba, donc ntitubona ko ari zero, ntitubona iki niki, muca mubibona. Ari no musi ngo est possible de voir le vie parce que vous avez désactivé les confirmation de lecture. Nukuvuga ni kaka confirmation de lecture twagenda kugara hariya. Murabe nk'ubu
tugende kandi tukugurure murabe yuko tudaca tubona abantu bari bamaze kuraba iyo stati. Ni ukuvuga aka kantu naho kagira urabona yuko hariho ibintu biba vyibroze, okay? Ubona yuko tugifise ko 0, ubona yuko tugifise ko 0. Reka nk'ubu rero turindire haze ko umuntu niho muca mubibona. Okay guys, murabona rero ubu yuko haje umuntu kuraba stati yacu duca tubibona. Murabibona rero yuko ibi bintu ubikoze uba uhevyemwo kimwe. Nuko rero ndabashimire rero mwe mwabanye natwe kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Bye bye, mwakoze kubana natwe. Je mwari kumwe ni jewe nyene Obama ngoma ndabategurira ibi vyigwa vy'ubwenge bica kuri iyi chaîne ibigezweho kuri telefone. Bye bye rero, tufashe usangiza aka kantu k'ubwenge inshuti zawe mu magroupe ya WhatsApp atandukanye kugira mubandanye mutwereka urukundo. Ciao ciao rero, tuzosubira mu cigwa kizokurikira.